uko umwaka utashe kuva ku igenekerezo rya 25 Munyonyo gushika ku rya 10 Kigarama, Uburundi burifatikanya n'amakungu mu gutunganya isekeza ry'imisi 16 ryahariwe kurwanya amabi akomoka ku bitsina. Ivyerekeye iryo sekeza umushikiranganji yabivuze, sinokwirwa ndabigarukako. Banyakubahwa mukoraniye ngaha, umwe wese uko Imana yamuhezageje icubahiro, nk'uko biri no mu bindi bihugu byose byo ku isi, amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ariho, ndetse no gaha mu gihugu cacu c'Uburundi adasigaye inyuma. Inkurikizi z'ayo mabi nayo ni nyinshi, kandi si coroshe guhangana nazo, ari naco gituma vyoba vyiza kuzitirira tutaronerwa, na cane cane twese tukagira urunani kugira ngo turwanye amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Bikaba nkako, izo nkurikizi ntizigarukira gusa ku bayakorewe bonyene, ndetse n'abagabo nabo nyene ntitubashire inyuma, burya nabo nyene amabi akorerwa abo bigeme n'abakenyezi afatiye ku bitsina, nabo nyene barakorerwa amabi, nuko abagabo badakoma induru. Rero nagira nsabe abakenyezi n'abigeme ndetse n'abagabo bari ngaha, twese tugira urunani kugira turwanirize hamwe amabi afatiye ku bitsina muri rusange. Ayo mabi rero ingaruka yazo si izindi: induru mu miryango, injyane mu kibano, ndetse na rya terambere twifuza gushikako ntashobora kurishikako umutima utuntu. Kwerekeza imyaka 30 y'umugambi w'Ibeijing nk'uko babivuze, tuje hamwe dutuze amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme n'abagabo badasigaye inyuma. Kino civugo kitwereka ko naho amakungu amaze imyaka 30 yose yita ku rutare ngo arandurane n'imizi, ico cose coza gikumira umukenyezi, bikiri ngombwa ko twese dushira hamwe ingufu zacu mu ntumbero yo gutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Muhava muvuga muti none kubera iki avuze ngo n'abagabo nabo? Kandi kino civugo cerekeye amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Mu misi iheze narafashe umwanya ndagendera ikigo Humura cakira abashikiwe n'amabi yo gusinzikaza ibitsina. Nasanze muri ico kigo hariho n'abagabo bari muri ico kigo. Nico gituma nabone tutobibagira, ku neza y'imiryango, ku neza y'igihugu, ndetse ku neza y'isi yose. Aha rero nta kwigira basindabibazwa ngo jewe ntibindaba. Umukenyezi canke umwigeme ntiyoba ariko araturubikwa, canke aborezwa igufa, canke agatuntuzwa n'uwo bubakanye, canke akakwa n'ubuzima bwiwe, harimo kwankirwa kwiga, kwitunganiriza imigambi, eka ndetse n'andi mabi ntenze kudondagura ngo duhore oya biragahera. Umuntu wese aba mu Burundi, yaba umurundi canke umunyamahanga, yaba umugabo canke umugore, yaba umwigeme canke umuhungu, turamusabye kugira runo rugamba rwiwe rwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Nta nyungu namba iri mu guhonyanga agateka ka kiremwa muntu, kiretse kwikwegera kuba igicibwa mu kibano. Kanatsinda ubuntu burihabwa,
nta mugabo yoraza kujya musonga umutambukanyi wiwe baronka ijambo rikwiye mu bandi bagabo. Nta mwigisha canke umurezi yoza guhonyanga agateka k'umwigeme canke umuhungu, navuze muri rusange n'abagabo nabo yuko bahohoterwa, ngo aronke ijambo aho abaye ndetse n'aho akorera ndetse mu gihugu cose. Ni muri iyo ntumbero nyene savye umuntu wese kwirinda gushigikira no gukingira ikibaba abayakorewe. Dushigikire twongere dufashe abayakorewe, gutyo babone kongera kwigira icizere c'ubuzima, kuko benshi iyo bakorewe ayo mabi bonyene bariyumvamo kumengo babaye ibivume mu miryango naho baba. Abo bantu rero barakenewe, bamwe bize indwara zikurikirana zo mu mutwe kugira ngo babaremeshe kandi babahe icizere co kubaho ndetse no muri kazoza. Ku bijanye n'inyifato zitajanye n'imico myiza yamiranga Abarundi, duhamagariye abantu bose kugira umutima kivyeyi wamuranga Abarundi. Aho ndashimikira kugwaruka twavuze amabi akorerwa abigeme na cane cane ya ngeso yo gufata ku ngufu. Nagira mbonereho guhanura abavyeyi n'abigeme no gusaba indongozi ziri ngaha na cane cane abatowe n'abenegihugu, baburamatari, abashikiranganji, yuko umugenzo wo kubona abana bari munsi y'imyaka 18 bashobora kuja mu bubari bakicara bakanywa ibiboreza batoye kumwe n'abavyeyi, kw'ivyo mwobikorerako kugira ngo ubuntu n'ubuntu bigaruke mu gihugu cacu. Abadandaza nabo ntibakunda amahera ngo bibagire agateka k'abana bacu. Umwana w'imyaka iri munsi ya 18 twosaba yuko yoza aragenda mu kabare ari hamajanye n'abavyeyi. Ivyo biranatuma ya mabi akorerwa abigeme bashobora kwikingamukiza babonye ko uwo mwigeme yaborewe, ugasanga afatwa ku nguvu n'uwari we wese amubonye. Ivyo rero tubirandurana n'imitsi. Twongera kandi tubonereho guhanura abagabo bamwe bamwe bagifata abakenyezi babo nk'imbohe zo mu nzu. Aho ndavuga nk'abagabo badashaka kwemerera abakenyezi ko barangura imigambi yo kwiteza imbere, abakenyezi bakama bateza amashi kandi nabo bari bashoboye kurondera. Duhagurukire hamwe twese mu iterambere kandi twumve ko ari iterambere ry'umuryango. Hariho benshi babikorerwa bisunze amadini canke ukwemera gutandukanye, ariko ijambo ry'Imana riravuga yuko ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nimureke abakenyezi banyu nabo barangura imirimo yo kwiteza imbere, yo guteza imbere ingo n'imiryango, ntibarinde kuguma batega amashi. Ni naho usanga agasuzuguro, guhohoterwa, kuko n'uwo mugabo aba yarengewe n'ibisabo vya misi yose. Shaka amavuta, shaka igitunguru, shaka amavuta yo kwisiga, shaka impuzu, shaka utuna turiya, kandi nawe ashobora kuturondera no kuronderera abana bagahuriza hamwe umuryango ukamana umunezero. Aho rero mboneyeho kandi no gutera akamo n'abakenyezi bamwe bamwe baca bashaka kwifata
uko bashaka, bati hariho itegeko mpuzamakungu rikingira abakenyezi n'abigeme. Ntimurifate uko utariko, oya, iri tegeko ntiriza kubabwira abagabo bwigabe mu ngo canke ngo mufate n'abo mwubakanye, oya, rihamagarira abagabo kudahohotera abakenyezi. Murazi yuko hariho imiryango imwe imwe usanga no bicwa bahowe uku bunyantege bwabo. Murazi yuko n'Imana ntitora abakomeye, ikomeza abo yatoye. Umukenyezi si uwo guhonyangwa, umukenyezi si uwo guhohoterwa. Kanatsinda umukenyezi ni umunarugo, ni inkingi y'iterambere no kubungabungwa kugira ngo urugo rwame rurimwo umunezero. Kira noneho iyo umukenyezi ahohotewe mu rugo, urugo rw'amamwinduru n'abana no mu ishure ntibaheza ngo bige ngo bamenye, baba baraye badasinziriye, baba baraye bafise intuntu y'abavyeyi, ugaca usanga ingorane mu muryango. Mu kurangiza rino jambo, twagira dushimire mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa. Kuba kumwe natwe muri runo rubanza ni ikimenyetso gikomeye kitwemeza ko mudushigikiye mu vyo dukora byose, na cane cane muri ino sekeza ryo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ibi rero biratanga icizero ko mu mwaka uza tuzosanga havugwa amabi make cane cane yaranduranywe n'imizi. Nibyo twifuza ko Burundi bwacu buba icirore c'isi yose yuko ata mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme n'abagabo arangwa mu Burundi. Mboneho cyane no gushimira n'abo bose baba bashigikira leta y'u Burundi muri runo rugamba rutoroshe rwo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Aha turashimira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, tugashimira ishirahamwe ONIFAM, FINUAP, PNUD, abaserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi, ishirahamwe CARE International n'ayandi. Turashimiye mwebwe mwese mwitavye runo rubanza. Ni kuri izi mpanuro no gushima nuguruye ko icese iyi minsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku bitsina. Nihahangame Uburundi n'Abarundi, nihahangame Uburundi buzira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, nihahangame Uburundi buzira amabi afatiye ku gitsina muri rusange.